Muy buenas tardes. Mwiriwe Saludo al neza misionero ntasho Miguel kuri Bermúdez missionnaire Marín Miguel Bermúdez y a Marín todos los ministros n'abakozi y a b'Imana todos los bose hermanos. na bene data bose. Hoy martes Uyu 30 de munsi agosto kuwa kabiri de tariki este año 30 z'ukumunani muno mwaka wa 2022. Le 2022 agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos ha turakengurukira data enviado wo mw'ijuru ko a su ángel yaturungikiye mensajero marayika we ntumwa William William Soto Soto Santiago. Llevamos ya unos 3 años Turamaze con 5 meses imyaka 3 conforme el calendario n'amezi latino 5 twisunze ikirangamisi de la c'abanyamahanga fecha que Dios uhereye ku itariki ubwo Imana en su cuerpo terrenal yajana yakura kuri uno mubumbe amado w'isi hermano mu mubiri William w'inyama Soto mwedata Santiago. mukundwa William Soto Santiago. Estamos en un tiempo Turi mu muy, gihe pero que muy importante. gikomeye kandi gikomeye cyane aho Imana Está preparando a su iglesia iriko irategura ishengero ryayo biciye mu ijambo mu para estar butumwa listos kugira ngo para nuestra transformación. tube twiteguriye uguhindurwa kwacu. Quiero leerles Nagomba kubasomera ngaha extractos imirongo en el mensaje Una brecha de 20 mu años. butumwa bwitwa ngo igihengeri c'imyaka lo cual 20. está en un tomo ubwo butumwa buri muri tome hamwe donde el verbo hecho carne na jambo yambaye mubiri ndetse al Jordán. no ku nkombe ya Yorodani. Es un tomo que se preparó acá en Ni tome Puerto yakorewe Rico, ngaha está en el Puerto tomo Rico 47. buri muri tome ya Y de 47. ese tomo voy a leerles kandi muri no la página tome muri kino gitabo ngiye gusoma ngaha ku rupapuro rwa 37 de este mensaje. muri buno butumwa Dice nuestro apreciado aravuga hermano William mwedata Soto mukundwa William Soto Santiago. dice, Aravuga "Cuando ngo el tiempo ya no es más igihe atagihe kigihari ukundi mu kiringo camaze para una guhera generación que ya ndetse pasó, no mu runganwe y para un rwamaze reino guhera que ya pasó, no mu bwami se comienza bwamaze esa guhera brecha para un reino hacatangura que kino está gihengeri siendo ku bwami para buba una buriko buratanguzwa dispensación que está siendo ndetse introducida no ku kiringo kiba kiriko para un kiratanguzwa nombre de Dios no ku izina que está ry'Imana siendo riba ririko introducido, el riratanguzwa cual será usado ariryo en esa rizokoreshwa nueva muri ico dispensación kiringo que gishasha está comenzando, kiba kiriko lo cual kiratangura. para el pueblo será la revelación más grande Ivyo ku bantu azoba ari uguhishurirwa gukomeye cane en esa brecha bazoshobora kuronka muri ico gihengeri c'igihe nk'uko al programa biri divino. umugambi w'Imana. Ha estado un silencio siendo Hamye guardado hari en el cielo por casi agacerere 20 mw'ijuru años, kangana desde que n'imyaka partió 20 el último profeta uhereye igihe mensajero yagenda de la umuvugishwa iglesia ntumwa wa gentil, nyuma w'igihe ca nyuma c'ishengero ry'abanyamahanga. que cuando Twibaza él se fue, yuko igihe we todo yagenda había terminado. yuko byose vyari Fíjense algo vyarangiye. muy importante, Mwiyumvira ikintu gikomeye cane que aquí ico nuestro hermano William ahamwe data William nos está hablando ariko aratubwira de un silencio ku en gacerere el cielo. kabaye mw'ijuru. Pero ustedes recuerdan que en el Ariko 2009 mwe muribuka yuko muri 2009 allí habló y we dijo aho que ese yavuze silencio ko todavía ako no había gacerere comenzado. katari bwatangure. Y ustedes pueden ver cómo Kandi las murashobora kubona escrituras, ingene ivyanditswe como leímos el domingo, nk'uko tienen twabisomye ku w'Imana múltiple ivyanditswe cumplimiento y bifise también ugushitswa tienen kwinshi ndetse kandi múltiple revelación. bifise no guhishurirwa kwinshi. Por eso tenemos Ico que gituma verlo dutegerezwa en kubibona la kubiraba forma mu y en buryo el lugar donde hamwe el n'ahantu profeta lo aho está umuvugishwa enfocando. ariko aravyerekeza. Dice, pero entramos Aravuga a ngo una brecha. ariko twinjiye mu Para esa gihengeri. brecha el Señor Jesucristo Muri kino dijo, gihengeri "Yo umwami le Yesu daré Kristo yaravuze ngo ya no una estrella, nzobaha un atari mensajero inyenyeri de las edades del intumwa pasado, y'ibihe sino le daré byo muri la estrella kahise, resplandeciente ahubwo de la nzobaha mañana, inyenyeri yo el mu cual es el gaturuturu, Señor inyenyeri Jesucristo. icibatse yo mu Él gaturuturu. dijo, yo soy la Ari yari estrella mwami Yesu Kristo resplandeciente de yaravuze la ngo mañana. ndi inyenyeri icibatse yo mu ¿Y cómo gaturuturu. será? ¿Y cómo será None él a ni gute nosotros we en esta azotwiha brecha en la cual muri estamos kino nosotros gihengeri viviendo por turiko turabamwo aproximadamente 20 años? tumazemwo nk'imyaka 20 Teniendo las 7 estrellas en su mano, we afise en la inyenyeri edad de indwi iglesia mu kuboko gentil, kwiwe él mu servía bihendwe a by'ishengero través de ry'abanyamahanga cada mensajero de la yaritanze biciye iglesia mu gentil, ntumwa se dio ya buri shengero al ry'abanyamahanga pueblo, se dio yiha a través abantu del mensaje de esa yitanga edad biciye mu y butumwa a través bw'ico del gihe mensajero de esa kandi edad. biciye no mu ntumwa Por eso y'ico decía gihe. el apóstol Cyo San gituma Pablo, yavuga primer intumwa mutagatifu mensajero de la Pawulo, iglesia gentil, intumwa ya mbere cuando y'ishengero ya no ry'abanyamahanga, ati si vive jewe ngihari, Cristo en ni mí. Kristo ahari Por muri eso jewe. lo que él Ico gituma hablaba, él decía, ivyo esto yavuga no lo digo yo, yaravuga ngo sino ibi si el jewe Señor. ndabivuze ariko Y así n'umwami. fue
uko niko vyagiye biraba kuri buri ntumwa yose. Yesu Kristo yiha abantu mu mugabane w'abuhwanye n'ubutumwa bwa buri gihe, kuko we ni ijambo ryarambaye umubiri, umugabane uhuye na buri gihe, nuko yiha abantu mu butumwa. Mushibamye, ijoro rigeze he? Atubwira Revera William Branham, aravuga ngo mbega ubutumwa bwa marayika w'Imana kuri uyu munsi azoshitsa isezerano ryiwe, aho yandika ngo marayika, kandi nta kutizana kumwe ko kw'isi abatizera, batemera Imana, abagabitanya, batemera ko Imana ibaho, ntibazotuma ububasha bw'Imana bureka gukora, bizoba uko biri konse. Nzokwibuka isezerano ryanje kandi nzorishitsa. Sara yaratwenze mu ihema inyuma yiwe, ibitugu vyiwe vyaraba ku ihema, aravuga ati kubera iki Sara yatwenze? Sara yarasohotse aravuga ati sinatwenze, kuko yari yatinye. Mbega uyu muntu yari nyabaki? Ndibaza nti mbega uno mushibamyi yari ari ku munara yari nyabaki? Acandika ngo mushibamyi. Mbega uno muntu ni nyabaki? Uyu ari kumwe natwe, ibitugu vyiwe biraba iyondi, kandi akamenya yuko natwenze ndi mw'ihema. Mwibuke, we yari umushibamyi, yarahindukiye aramubwira ati watwenze, nawe aca aratinya. Kandi turabwirwa bananyavuga ngo turatahura kandi yuko kuri uno munsi imbere yo kuza k'umwami bino biremwa bizogaruka, kandi mu gihe twihweje ibidukikije tukabona ibyo biriko birakora, ndibaza nimba byinshi muri bino bimenyetso by'ibanga atari vya bindi Yesu yavuze ko bizoba. Acandika ngo Elohim, Mikaheli na Gaburiyeli. N'imbere y'ubu butumwa, ashatse kuvuga kuri runo rupapuro nyene, yaravuze ngo, yanditse ngaho ngo Elohim, Mikaheli na Gaburiyeli baragaruka imbere y'uko umwami aza, imbere yo kuza k'umwami, n'umuzuko w'abapfuye hamwe no guhindurwa kw'abazima. No mu butumwa amayira abiri y'umwanya, mwimvira ikintu ngaha gikomeye cyane. Haravuga ati imbere y'igihe c'iherezo, paragarafa y'imbere haravuga ngo ukwera kw'Imana, urupapuro rw'icenda, mu mayira abiri y'umwanya, ukwera kw'Imana ntigushobora kwihanganira ikibica bari mw'isi, ariko imbere y'uko ibintu bishika mu mahwaniro mu mayira abiri, wararungika umuco ukayangana w'inkebuzo. Si byo gusa, ariko Imana yasambuye Sodomu na Gomora, ariko imbere yaho naho nyene yarungitse abamarayika ku isi, aribo bitiranije n'abantu. Imbere y'igihe c'iherezo, Imana yarasezeranye ko izorungika abamarayika, kandi turiko turababona bazanye ubutumwa bw'Imana nyene ububasha bwose. Amahwaniro y'umwanya ntiharahera nk'indwi zirenga 3 mbonye n'umumarayika akomeye ahambaye ahagaze hariya, wa wundi buri gihe yamye ari kumwe nanje uhereye igihe narindi umwana, ndetse ni nawe yamye anganiriza. Jewe sinkabiriza cyane, ndenze urugero, mwebwe murabizi, ariko no kugira ngo ibyanditswe bishitswe. Acandika ngo marayika, kandi we ngaho yaciye yarabivuze ko mu gitabo kivuga ku bamarayika ku rupapuro rwa 2, kandi ibyo twarabisomye ejo bundi, aho yavuze
kuri uyu mumarayika, kuko we ngaho hari ikintu yavuze. Bwa mbere ngahavuze ngo nuno mumarayika akomeye, ariko mwe mwihweje hano ho yavuze yuko abamarayika batoyi bashobora kuza. Nk'akarorero ngo waje kungendere yari umumarayika mutoyi, ariko uyu yashatse kuvuga uyu mumarayika akomeye kandi ahambaye ahagaze ngaho, wewe aho yerekana ko ari Gaburiyeli, kuko yaravuze ngo ariko iyo tubonye Gaburiyeli amanutse ikintu gikomeye cyane kiba kigiye kuba. Gaburiyeli yatangaje kuza kwa mbere kwa Yesu, kandi azotangaza no kuza kwa kabiri kwa Yesu. Azovuza inzamba, abapfuye bizera Kristo bazozuka. Gaburiyeli umumarayika mukuru w'Imana, yandika ngo ijwi rirenga ry'inzamba rivuzwa na Gaburiyeli umugabo w'Imana, marayika w'umwami Yesu Kristo. No kuvuga ngo uyu mumarayika w'inkomezi aratubwira Reverend William Branham ko buri gihe mu mahwaniro y'umwanya canke y'ibihe ariyo arano mayira abiri canke amahwaniro, impinduka z'ibiringo, ni amahwaniro ndwi. Hanyuma turaza kubisoma, turaza kubiraba ingene tubibwirwa na Reverend William Branham mw'ubutumwa nyene. Ariko murabe ngaho ingene uyu mumarayika w'inkomezi azanye ubutumwa, aza kugira ngo amenyekanishe ibintu Imana izoba iriko irakora muri ano mahwaniro y'umwanya, ari bino biringo bibisikanya kimwe n'ikindi. Kandi turabwirwa hariya muri Luka igice ca mbere umurongo w'umunani ukabandanya, haravuga ngo maze yariko arakora igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana uko imbu zabo zikurikirana. Kandi nk'uko umugenzi w'abaherezi wari uri, niwe yari yatoranijwe n'ubupfindo kwinjira ahera h'urusengero rw'umwami Imana konsa imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe co konsa. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bonserezako imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ibyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera uhereye kuva mu nda ya nyina. Kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Zakariya abaza umumarayika ati ivyo nzovyerekwa n'iki, ko ndi umutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Mwiyumvire ingene we ngaha yishuye, ariko mu buryo bwuzuyemwo kutizera. Navyo nyene Sara nawe yakoze igihe we imbere muri we yatwenga, ariko ivyo bitwenge vyari byo kutizera. Umumarayika aramwishura ati ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyonga z'Imana. Yandika ku ruhande ngo ndiho, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Mwiyumvire ingene we ngaha yaragiye kumubwira umuherezi Zakariya, yaragiye kumubwira ivyari kuzoba ku mugore wiwe Elizabeti, hamwe n'uwo mwana uwo ari we, uwo yari kuvyara, ndetse n'ico yari gukora uwo mwana. No kuvuga ngo yari karamwereka uwo ari we, no kuvuga yari karamwereka ubukozi bwari kuza kuri uwo mwana, ndetse kandi yari karamwereka n'igikorwa azoba ariko arakora uwo muvugishwa. No kuvuga ngo yari yaje afise ubwo butumwa, aza aho Zakariya yarari,
yari yavuye mu kugaragara kw'Imana kandi yaraje amuzaniye iyo nkuru nziza, kandi we niwe yari afise izina, kuko izina riri muri marayika nk'uko tubibwirwa hariya mu butumwa. Marayika w'Umwami Yesu Kristo, umuvugishwa akomeye cyane w'ikiringo. Reka ndabe izi tariki, ni ikintu nasho nyine twari twagisomyemwo igihe kimwe n'umurongo ngiye kongera kuwusoma ngaha kuko urakomeye cyane. Bwavuze tariki 22 z'ukwa kane muri 2005 muri Sao Paulo, Brazil. Iravuze ngo marayika w'Umwami Yesu Kristo, ku rupapuro, iyi ni tome nini, ni muri tome ya 80, urupapuro rw'332. Rero turabona yuko Mose yari umuvugishwa w'ikiringo. Abavugishwa b'ibiringo baba bafise ihigwe runaka imbere y'Imana. Mose yavugana n'Imana imbona nkubone, Imana muri marayika wayo, marayika w'Uhoraho yarigaragariza muri Mose. Rero mu isezerano rishasha turabona Yesu Kristo yavuze ngo jewe Yesu ntumye marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Marayika wa Yesu Kristo, marayika w'Uhoraho, mu rugendo rwose rw'ishengero rya Yesu Kristo, ubwo ishengero ryamye ricamwo, yamye ari mu ishengero rya Yesu Kristo kandi yarigaragaje inshuro nyinshi. Murabe rero murashobora gutahura ibi byose byo kukugaragara k'uyu mumarayika w'inkomezi ari we yamye akorera mu ishengero ry'Umwami. Kandi hano William yavuga ngo ndetse no mu isezerano rya kera, kubera ko muri we hamye hari buri gihe izina ry'Imana, ry'umugabo w'Imana yacu, n'izina risha rya Yesu Kristo. Turabona yuko igihe cyose yashobora kuvuga kuri iryo zina. Ku munsi wa nyuma, kuba uno mumarayika wa Yesu Kristo ari mpwemu y'umuvugishwa, wamye avugishwa ari mu ishengero rya Yesu Kristo, ku munsi wa nyuma, ku iherezo ry'ibihe, azoba ari mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ni navyo nyene vyabaye mu gihe ubwo yiyeretse, cyagiye yiyereka Yozefu umugabo wa Mariya. Turabwirwa mu gice ca mbere umurongo wa 26 haravuga, kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti. Ni ukuvuga ni marayika, umumarayika mukuru. Yavuze ngo umumarayika arungitswe n'Imana, yarungitswe n'Imana ku muherezi Zakariya kugira ngo amuhe ino nkuru nziza, amubwire ino nkuru nziza. Ndetse kandi yanarungitswe kwa Mariya, ari we yarakowe n'umugabo. Reka tubisome ngaha, haravuga inkumi yarikowe n'umugabo yitwa Yozefu mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi yari Mariya. Aho haravuga icyo cyanditswe twaragisomye ejo bundi, hanyuma turashobora no kugisoma cyose, ariko reka turangize ngaha icyo twari twatanguye gusoma mu gice cya mbere murongo wa 19. Haravuga ngo twahasomye, ariko reka tuhasubiremo. Umumarayika aramwishyura ati, ndi Gaburiyeli nama mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natume kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve uragobwa ururimi kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo. Kandi mwimviye ingene bino bintu nyene Yozefu
yabonye yagize en sueño ariko mu nzozi y José allí kandi yozefu ngaho cuando el ángel igihe marayika le estuvo hablando yariko aramuganiriza en sueño, dice mu San nzozi Mateo capítulo 1 muri Matayo igice verso ca mbere umurongo 18, el nacimiento de wa Jesucristo fue 18 así. ukuvuga kwa Yesu Estando Kristo desposada kwabaye María, gutya su nyina madre, Mariya con José, yarakowe na Yosefu antes que se ataramurongora o sea, antes ni que ukuvuga imbere y'uko estuvieran como babana marido y mujer, nk'umugabo n'umugore estaba desposada. yarakowe Dice, antes que se aravuga ngo juntasen, ataramurongora se halló bamubona que había afise inda concedido del Espíritu yavuye Santo. kuri mpwemu yera O sea, ya aquí este relato ni ukuvuga ngo aha ya bino nos bintu habla de que ya bitubwira el yuko arcángel umumarayika Gabriel mukuru le había Gaburiyeli aparecido yari yamwiyeretse Mariya ya le había dado yari yamuhaye esas buenas nuevas ino nkuru nziza yari yayimubwiye a María. Mariya Y eso es algo muy kandi ico ni importante. ikintu gikomeye cane Dice, aravuga ngo José, su marido, como era ariko justo Yozefu umugabo y no wiwe quería kuko ari infamarla, umugororotsi quiso dejarla kandi ko atagombye secretamente. Y pensando él en kumutetereza yiyumvira esto, kumubengera he aquí mu un ángel mpisho del Señor le akivyumvira apareció en umumarayika sueños w'umwami Imana aramwiyerekera mu y le nzozi dijo, José, aramubarira hijo de ati David. Yozefu mwana wa Dawidi O sea, era ni un ukuvuga ngo descendiente yari también del uwukomoka rey nawe David. nyene mu mwami No temas Dawidi recibir a María, ntutinye tu kurongora mujer, Mariya umugeni porque wawe lo que en kuko ella twaye es inda engendrado ya del mpwemu Espíritu Santo es, yera y dará a luz un azobyara hijo, umwana y w'umuhungu llamarás su nawe nombre uzomwite Jesús, Yesu porque él salvará a su pueblo kuko ari we de sus azokiza pecados. abantu biwe ibyaha Ven cómo byabo las dos apariciones, murabe ingene kuno tanto kugaragara al kubiri sacerdote Zacarías haba ku como muherezi a José, Zakariya ndetse a los na dos Yozefu le dijo abo el babiri nombre que le yababwiye izina colocarían a ese bazokwita hijo que nacería. uwo mwana azovuka Dice, y darás haravuga ngo y dará a luz un hijo y azobyara llamarás umwana su nombre Jesús, nawe porque él uzomwite salvará a su Yesu pueblo de sus kuko pecados. azokiza abantu Todo ibyaha esto byabo aconteció para que se cumpliese lo dicho por ibyo el byose por el byabaye Señor bityo por ngo ibyo medio umwami del Imana profeta, yavugiye mu cuando kanwa dijo, k'uwavugishwa he nawe aquí una virgen biboneke concebirá y dará a luz un hijo, ngo raba y inkumi llamará su zotwara inda nombre ibyara umwana Emmanuel, w'umuhungu que bazomwita traducido Emanueli es Dios con nosotros. bisobanurwa ngo Y Imana iri despertando kumwe José del natwe sueño, Yosefu hizo como el yikanguye ángel del arabyuka Señor agira nk'uko le umumarayika había w'umwami mandado, Imana y yamubariye recibió a su arongora mujer, umugeni pero no wiwe la conoció kandi hasta ntiyegera que dio a amwegera luz a su gushitsa hijo aho primogénito, yavyariye y le umwana puso por w'umuhungu nombre araheza Jesús. amwita Yesu Vean cómo José, murabe ingene en Yozefu él no hubo muri we incredulidad, ntihabayemwo ukutizera como tampoco lo hubo ndetse nk'uko kutigeze kuba María. no muri Le Mariya dijo, hágase conforme Mariya yaravuze ngo a tu nibimbere nk'uko ijambo ryawe Fue como le ribivuze nk'uko ella yabivuze abibwira en el capítulo marayika mu gice 1 verso 38 ca mbere de umurongo wa Lucas. 38 muri Entonces Luka María haravuga ngo dijo, he Mariya aquí aramubwira la sierva del ati he Señor, ndi umugurano hágase w'umwami conmigo Imana conforme a tu bimbere uko palabra. ijambo ryawe Y el ángel rivuzwe se maze fue de su umumarayika presencia. ava ahari aragenda Y fíjense cómo mwiyumvire rero ingene antes ya él le había dicho, antes de esas palabras de María, imbere y'iryo el jambo ángel, rya Mariya verso 36, marayika ku murongo wa le había 36 dicho yari que yamubwiye su pariente Elizabeth, yuko mwene wabo Elizabeti hari ahantu mwene data Branham avuga yuko barabavyara dice, he aquí tu pariente Elizabeth, haravuga ngo ella kandi también umve ha Elizabeti concebido mwene hijo wanyu en nawe su atwaye vejez, inda y'umuhungu y mu este butamakazi es el bwiwe sexto mes uwitwa ingumba para ella, uku la ni cual ukwezi kwiwe kwa llamaba gatandatu estéril, porque nada kuko imposible ata para jambo Dios. rivuye ku Con eso Mana es ribura una ububasha algunos ivyo lugares mwene data donde William dice, ahantu "Sí, runaka levantó yatubwiye y subió yuko ivyo la vyatumye fe ukwizera a María." kuduga ukwizera kwa Mariya Seguimos aquí, tubandanya en ngaha aho donde detuvimos, twari twagarukirije dice, haravuga estamos en el mensaje, turi mu butumwa guarda que de la noche, mushibamyi ijoro Dice- rigeze he
reka dusubiremo ino paragarafe kugira ngo tuce tubandanye. Ati turatahura rero kandi ko kuri uyu munsi imbere yo kuza k'umwami bino biremwa bizogaruka kandi mu gihe turiko turihweza hamwe n'ivyo yari yanditse ngaho ngo Elohim, Mikaheli na Gaburiyeli. Mu gihe tucihweza ibidukikije tukabona ivyo biriko birakora, ndibaza namba vyinshi muri bino bimenyetso vy'ibanga atari vya bindi Yesu yavuga yuko bizoba. Hazo ibimenyetso mw'ijuru, ku isi, amaganya y'abantu, nyamugigima mu bibanza bitandukanye, abagabo bicwe n'ibibazo vy'imitima, si abagore ahubwo n'abagabo. Abagore ntibakunze kwicwa n'ibibazo vy'imitima ahubwo n'abagabo. Ivyo bishitsa vya bindi Yesu yavuga ko bizoba, ni neza imwe yavuga yuko bizoba. Twoshobora kubandanya amasaha n'amasaha tuvuga ko bavugishwa ingene bahanuye kuri uyu munsi. Ivyo vyotuma dusemera duti mushibamye, ijoro rigeze he? Pentagone nta nyinshi ifise, Leta Zunze Ubumwe nta nyinshi bafise, Ubudaga, Uburusiya nta na bumwe bafise inyishu, ubushakashatsi nta nyishu bufise. Mbega ninde afise inyishu? Yandika ku ruhande ngo Ivyahishuriwe 10 kuva ku murongo wa 11. Umushibamyi hejuru ku munara arafise inyishu. Mushibamyi, ijoro rigeze he? Mpwemu Yera niwe uwo mushibamyi, ariko arakebura abantu, abakebura abaha impanuro zivuye ku Mana. We yashizweho nk'umushibamyi. Yandika ngo ku munara umushibamyi Mpwemu Yera. Turabona abagwaye bakira, impumyi zirahumuka, ibipfamatwi bikumva, abadendebukiwe bagatambuka, n'umutima wose hashitswa. Mbega niki? Ni ukuza ku mwami kwegereje. Bino bintu byose ni inkebuzo, ariko abantu baguma bigira ubudasiba mu minsi mikuru yabo yo mu mabare, bakinezereza kugeza banasaze, bagatamba, bakarya, bakanywa, bagashingira, bagashingiza nk'uko Imana yavuze ko bizoba. Nta buryo na bumwe bwo kubihagarika. Gusa murabe muri iki gihe gikomeye c'ishengero, gihe n'Ivyahishuriwe igice ca 2, muri iki gihe turimwo niho yasezeranye gutanga inyenyeri yo mu gaturuturu imbere yo kuza kwiwe. Murabe ingene Yesaya yahuje n'ivyanditswe neza igihe yavuga ngo mushibamye, ijoro rigeze he? Aramwishura ati bugira buce, ariko kandi bugira bwire. Iki? Bugira buce ariko bugira bwire imbere yuko buca. Aca yandika ngo nzomuha inyenyeri yo mu gaturuturu, inkingi y'umuriro. Ivyahishuriwe 2:28. Ndetse yandika ngo 22:16. Ariko bwira imbere yuko buca. Mbega ivyo ni biki? Buri muntu wese arazi yuko imbere yuko buca mwajya amasaha nyene, iyo umunsi ubugira utangure buca bwijima cane. Bagenzi banje mwumvirize, uko niko mwamagize. Wewe mwene mwamenya yuko ndo mushumba wanyu, habura gato ngo buce. Acendeka ngo ubwami bw'imyaka 1000. Nico gituma hari uno mwijima uteye ubwoba kw'isi. Hasigaye gato ngo umwami Yesu aze. Nta bindi vyizigiro bigisigaye uretse kuza kwiwe. Amahanga, ibihugu biriko biragwanya ibindi bihugu, kandi vyararungurutse, vyarinjiye muri laboratoire y'Imana kugeza ubwo bifise ububasha bwo guturirana no munyota roho nyanganda. Ni bibi kandi nta kazi bafise, nta na hamwe ahuriye n'amadini. Aca yandika ngo laboratoire. Vyarinjiye muri laboratoire y'Imana. Aca yandika ngo laboratoire y'Imana. Yanditse ngo umunyota roho nyanganda. Aca yandika ngo amabombe roho nyanganda y'intambara. Impamvu yonyene bafise ihangiro n'iryo guhonya. Bahumekegwa na marayika murimbuzi arungitswe ava mw'ijuru kugira ngo ahumekere abo bantu. Nyemerera kubabwira mu izina ry'umwami Yesu, Mpwemu Yera yamye arungikwa nk'umushibamyi ku munara. Kandi mwiyumvira ingene we. Reka turangize aha hantu mu gihe abantu bariko barasemera bavuga bati ijoro rigeze he? Mbega nawe wobona nijugwe n'ubu buzima? Igitabo c'imirongo ku rupapuro 160 agace
cumi na kane mirongo irindwi na gatandatu haravuga ngo we ni imana ni imana. Yesu Kristo mu isezerano rya kera ni Yesu Kristo uyu munsi yigaragarije mu mubiri, kandi ni Yesu Kristo ibihe bidashira muri mpemu niwe azoza. Murabona uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama. Yandika ngo kuza kwiwe muri mpemu bingana Kristo umumarayika w'isezerano. Ninde azoza? Ni mpemu yera. Aravuga ngo woba uruhijwe n'icaha, woba uruhijwe no kuja mu bigandaro, indwara, ibibi biri mu micungararo yose. Mbega ijoro ryoba ryabaye rirerire kandi riteye ubwoba? Ijoro rigeze he murinzi? Aramwishura ngo bugira buce. Yandika ngo ikimpumbi. Murabe zino mpumurizo canke uguhumurizwa. Hanyuma ijoro, mbega ijoro rigeze he? Mwumvire ubumwe Esaya yari arimwo ahujije neza n'ivyanditswe. Mu bisanzwe buri gihe iyo izuba ryegereje rica rihinda umwijima, bugaca bwijima cane, bugaca bwira cane. Imbere y'uko buca burijima bukira cane kurusha ubundi mwanya wose wo mwijoro. Kubera iki? Kuko n'umuco uba wegereje niwe utuma bwira. Nukwegera ko mwami Yesu, nukwegereza ko mwami Yesu Kristo nivyo bizana uno mwijima ku isi. Yaravuze ngo ivyo bintu vyatangura kubaho, muze murarambika imitwe yanyu murangamize mwijuru, kuko gucungwa kwanyu kuzuba kwegereje. Palestina ni igihugu, abayuda baragarutse bavuye mu congararo yose y'isi, kandi bari hariya kugira ngo bamubone aje. Nkuko Imana yavuze yuko izobikora, ati nimwigire ku musukoni umugani wawo, iyo amashami yawo atutuje runo rungano ntiruzorangira. No kuvuga ngo ntiruzohera, ntiruzorangira bino bintu byose bitaraba. Mbega n'urungano uruhe? Nuruzobona umusukoni ututuje. Isirayeli yamye ari na musukoni. Yohana yaravuze ngo ivy'ifundere zasigaje ubutoteza bwarabiriye, ivy'ubutoteza bwasigaje ibihori vyarabiriye, inzige zariye ivy'ibihori vyari vyasigaje. Mwebwe muravye nizanzige nyene. Buno bukoko bwariye kino giti ni ubukoko bumwe, ariko mu ntambuko zitandukanye. Ni icaha nyene cyo kutizera catanguye kurya abayuda bavuga yuko Yesu atari Kristo. Kijya giti kugeza no mu gishitsi. Umuvugishwa yarabibonye ararira, ariko mwami yaravuze ngo nzogarura. Niko mwamagize imyaka yose inzige zariye ibihori hamwe n'ubutoteza. Hepfo gato haravuga ngo reka tubandanye hanyene. Yaravuze ngo ku nshuro ya mbere mu myaka 2500 abayuda bariko baragaruka mu gihugu cabo. Runo runganwe ntiruzohera bino bintu byose bitaraba. Nuko rero kandi hazoba ari mu minsi ya nyuma, niko umwami Imana yagize ati nzosuka mpemu wanje ku bahungu banje n'abakobwa banje, bazovugishwa nanje kandi bazokora ibitangaza. Abarwayi bariko barakira, ibikorwa bikomeye cyane biriko birakorwa na wa wundi mpemu umwe yashoboye kubwira Aburahamu yuko Sara yari yatwenze mwiheme inyuma yiwe. Nuko turasemera tuti mushibamye ijoro rigeze he? Haravuga ngo bugira bwire. Mwumvire ijoro niryo ribanza kuza, bubanza bugaca hanyuma hagakurikira ijoro. Imbere y'uko buca buri gihe harabaho umuco mwinshi kwijuru, kandi ni inyenyeri yo mu gaturuturu. Aha no kuraba neza ino nsobanuro, kuko ubwa mbere habanza kuza ijoro, hanyuma hakaza igitondo. Ariko kandi mwibuke ko ariko mugoroba ahabera impinduka z'umunsi ku bayuda, aho no kuvuga ko no kubiraba mu mice itandukanye, kuko ku mugoroba umuco w'uwo munsi uhera ku mugoroba, ariko mu ntango z'uwo munsi mushasha haba hakiriho umuco. Ariko kandi mu gatondo, imbere y'uko gatondo gatangura, twabonye yuko avuga yuko ariho bwira cyane, hanyuma hagaca hatangura igitondo. Aravuga ngo imbere y'uko buca buri gihe harabaho umuco mwinshi kwijuru, kandi n'inyenyeri yo mu gaturuturu.
yandika ngo inyenyeri yo mu gaturuturu. iyo umuntu abonye inyenyeri yo mu gaturuturu iriko irarabagirana cane, nuko isi ica yijima cane, icibamwo umwijima. Acandika ngo nyamugigima, intambara n'ibindi n'ibindi. Impamvu iba iriko irarabagirana nuko isi iba yijimye cane. Kw'ishengero muri no misi ya nyuma batoreje mu mubiri wanga wa Kristo, barasezeranije muri Bibiliya yuko azobaho inyenyeri yo mu gaturuturu. Acacapa ibuye rikomeza ifuruka hamwe n'inyenyeri ya Dawidi imbere mw'ibuye rikomeza ifuruka. Acaca akarongo kava aho hantu duhejeje gusoma yerekeza kuri ico gicapo hamwe n'ivyanditswe kugira ngo mu vyandike yanditse vyahishwe 2:48, 22:16, indwi kuva ku murongo wa 1 kuza kwa 17, 14, 15, 22, umurongo wa 6, 22 umurongo wa 16, rimwe kuva ku murongo wa 1 kuza kwa 3, 19 kuva ku murongo wa 1 kuza kwa 10 na 4 umurongo wa 1. Ni vyanditswe bitandukanye yaciye ashira ngaho kuri ico gicapo, no kuvuga ngo hirya mushibamyi ijoro rigeze he, mbega niki kigiye kuba ngibi. Ugushonga kuyonga mu mwuzuro kugiye kuza kw'isi, ariko imbere yuko haza uko kuyonga ishengero rya Yesu Kristo rizoja mu kunyakugwa rihure n'umwami waryo. Mbega niki inyenyeri yo mu gaturuturu iterezwa gukora? Mbega niki inyenyeri icibibatsi ikora kuri iyo saha? Nuko izuba rero ryegereje, yo ibirike iragaragaza umuco w'izuba. Izindi nyenyeri ziba zisa n'izazimye kuri iyo saha. Acacapa aho yaciye acapa akarongo kerekeza mu bihe vy'ishengero, no kuvuga ngo inyenyeri ari bomarekandwe ntumwa bibihendwe vy'ishengero. Acacapa yerekeza ku bihe rikomeze furuka. Acaca akarongo kava kuri no murongo mpejeje kubasomera, bananyavuga ngo teologiya yose yashizweho n'abantu, ugushishwa, ugukonja, ukwiyoberanya byose bizohera, ariko uno mushibamye ku munara hamwe n'inyenyeri yo mu gaturuturu aho aca yerekana mu gihe cy'ubukezo furuka azogaragaza ubutumwa bw'umwami Yesu aje vuba, kuko we niwe acibatse cyane kandi niwe yamara bagirana igihe cyose uko izuba ritanguye kurasa. Novuga nti inyenyeri yo mu gaturuturu rasa ukayangane kubw'ubwiza bw'Imana, kuko ijoro riregereje, umwijima uri kw'isi kandi hariho umwijima mwinshi mu bantu, ariko igitondo kiraje kandi inyenyeri zategerezwa kwaka. Mwiyumvire muri no saha iteye ubwoba iyo abo mw'isi bose barimwo. Mwiyumvire muri no saha iteye ubwoba iyo buri muntu wese arimwo atagira agakiza uyu munsi. Amahanga yose acayandika, kandi ashatse kuvuga kuri no paragrafe ibanza acayandika ngo Venus bingana inyenyeri yo ku mugoroba no mu gaturuturu. Amahanga yose, misozi, amahinguriro, inzu bahaye ubwiza gute zizohinduka umunyota, mu munyota w'ibironga iyindi ncuro mu kanya nk'aho uko biturugohe. Ariko abo bakunda umwami bo, abafise umuco w'inyenyeri yo mu gaturuturu, abahanze amaso kuri we bayakuye ku bintu byo kw'isi, nk'uko Pawulo yavyanditse mu gwete gwiwe gwa nyuma yanditse imbere yuko ava kw'isi. Yaradendebukiwe, afise ishavu kandi arushe. Mbega ingene numva uyu muyuda muto igihe yavuga ngo nta n'umwe nshavuriye, nagwanye urugamba rwiza, nararangije urugendo rwanje, nazigamye kwizera. Kubw'ivyo rero hariho igitsibo cyo kugororoka umwami umucamanza agororotse azompa kuri uwo munsi. Nuko yiyumvira inyenyeri yo mu gaturuturu yari kuza, yaravuze ngo si jewe gusa ariko no ku bantu bose bakunda kuza kwiwe. Acacaga fresh kerekeza mw'ibuye rikomeze furuka. Muraramika imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuri hafi. Kandi abandanya avuga nga mu butumwa aho twari twagarukirije gihengeri c'imyaka 20, aravuga ngo kandi uko ndiko vyabaye kuri buri ntumwa. Yesu Kristo yiha abantu umugabane
wabuhuye ndetse biciye no mu butumwa bwa buri gihe kuko we n'ijambo. ndiko nsoma ku rupapuro rwa 38 mu gihengeri c'imyaka 20. ijambo ryarambuye umubiri mu mugabane wabuhuye na buri gihe nuko yiha abantu. muri iki gihe ca nyuma naho umwami Yesu Kristo azokwiha abantu kandi azokwitanga nk'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu. tuzogira rero kugira ngo atumurikire mu gitondo gishasha, intango y'umunsi mushasha w'ikiringo. inyenyeri yo mu gaturuturu izokwerekana yuko umunsi mushasha w'ikiringo uri kuratangura, kandi ko umuco w'izuba ry'ubugororotsi, umuco umwe yavuga ngo abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi izobarasira, kandi mu mababa yaryo muri bona bukozi bwigwije kabiri bwerekanwe ku musozi wo guhindurirwako igihe Mose na Eliya bagaragara bari kumwe na Yesu. mu mababa y'ubu bukozi bw'ubuvugishwa izozana agakiza, kandi mwibuke ko ico buzozana ku iherezo ry'igihe buno bukozi ni agakiza mu mwuzuro k'umubiri wacu. ni ukuvuga buzoduha uno mubiri uhoraho hawe ubwiza, buzoduhindura nk'uko abivuga. reka tubisome mu gitabo cimatanijwe, ndibaza ko ari ku 352 mu gitabo cimatanijwe. haravuga ngo kandi igihe antikristo azoza mu mwuzuro wose, Imana nayo izoza, yandika ngo hamwe na Mose na Eliya mu mwuzuro wose kugira ngo iducungura, candika ngo iduhindure. buri gihe biba bibangikanye Kayini na Abeli, igikona n'inuma mu bwato, Yuda na Yesu. mwaba yiwe muri ano mababa y'ubukozi bw'ubuvugishwa azuzana agakiza. niko mwedata William yanditse. banajya avuga ngo ivyo nivyo abarindiriye ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi rije mu gitondo gishasha, mu kiringo gishasha. ntabwo bazomurindira mu kiringo camaze guhera, ariko bazomurindira mu kuza k'umwana w'umuntu mu minsi ya nyuma, nk'uko umwami Yesu Kristo yavuze. ni ngombwa ko dukanguka mu buryo bw'impwemu, tugakangukira umunsi mushasha w'ikiringo. nico gituma kanguka wusinziriye, wewe usinziriye mu kiringo camaze guhera, nuko bukaba bwamaze kwira, kandi tukaba tugeze mu isaha yo hagati na hagati mu gicugu. kanguka wusinziriye mu bwami bw'abanyamahanga bugeze mu isaha yo mu gicugu hagati. kanguka wusinziriye kuko ubwami bwo mw'ijuru bugeze mu gihe ca nyuma, mu rukerera, mu gatondo k'ikiringo c'ubu bwami bw'Imana. turabwirwa no mu butumwa amahuriro y'igihe canke amayira abiri y'umwanya. haravuga muri kahise ibiringo buri gihe vyagenda birahera, kandi turabona amahwaniro. hariho amahwaniro mu nzira, hariho amahwaniro mu mabarabara ku bafata ingendo kuri ino si, ndetse hariho n'amahwaniro muri ino nzira ikomeye cyane iyo turiko turacamwo tuja mu bwiza. yandika ngo ibimenyetso, inzira, mabarabara. ibitangaza buri gihe vyerekana ugukomera kwayo, ugukomera ingene ari nyene ububasha bwose, kandi harakenewe ibitangaza kugira ngo bimushingire intahe. gusa ibitangaza nivyo bishobora kubikora. kwigisha ijambo ni ikintu ciza cane, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, ariko buri gihe harakenewe ibitangaza kugira ngo bishingire intahe, ko nyene ububasha bwose agihari kandi aganje. dutegerezwa kugira ibitangaza, kandi ndizera yuko ishengero rihagaze uyo munsi kw'irembo ryo gushingirwa intahe gukomeye cyane kwa nyene ububasha bwose, uko isi itigeze kumenya. kandi mwibuke ko ivyo vyerekana iyerekwa igihema rinini, katedrale, ariryo
imana izogaragaza mu ishengero ryayo hamwe na bino bitangaza byose n'utwumiza ku rwego mpuzamakungu, kandi imana izoba iriko irashingira intahe ngaho ibintu byose yamye ikorera mu ihanga ryayo muri iki gihe ca nyuma. Ravuga ngo ndizera ko ishengero uyu munsi rihagaze ku irembo ryo gushingirwa intahe gukomeye cyane kwa nyene ububasha bwose uko isi itigeze kumenya namba, kandi aho azoba arimo gushitswa mu mwuzuro kwiyerekwa gihema. Aravuga ngo tugenzura ivyanditswe, ngenzuye ivyanditswe igihe kinini, nagiye ndabona yuko hariho uguhura ndwi mu ijambo ry'Imana. Indwi ni igitigiri cuzuye c'Imana, yandika ngo ibiringo ndwi, haca yandika ngo ibihe ndwi vy'ishengero. aho twari twagarukirije ku rupapuro rw'amajana 332 mu butumwa marayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa akomeye w'ikiringo. haravuga ngo ku munsi wa nyuma, kuba uno mumarayika wa Yesu Kristo ari mpwemu y'umuvugishwa yamye ihanura ivugishwa mu ishengero rya Yesu Kristo, ku munsi wa nyuma guherezo ry'igihe izoba iri mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. aha niho twari twagarukirije, kandi azoba ari ku nshuro ya mbere ubwo Yesu Kristo arungitse ku ishengero ryiwe mpwemu y'umuvugishwa w'ikiringo mu mubiri w'umuntu, kandi azoba ari ku nshuro ya mbere ubwo Yesu Kristo agaragariye muri mpwemu yera azoba yagendeye ishengero ryiwe biciye muri marayika wiwe ntumwa, biciye mu bigishwa batandukanye. Mwibuke ko uyu mumarayika w'inkomezi ahambaye ariko agaragara muri izi mpinduka z'ikiringo. buri gihe bagaragara, bano bamarayika bakuru bagaragara mu mpinduka z'ibiringo biciye mu bigishwa batandukanye n'abamarayika ntumwa batandukanye b'ibihembwe by'ishengero, nk'akarorero nka Petero mu Baheburayo, Pawulo mu Banyamahanga, Irene, Marite, Colomba, Luther, Wesley hamwe na Rev. William Branham. igihe bagaragara abo bantu hagati mu ishengero rya Yesu Kristo, bagira ubukozi bwabo uko kwari kugenderwa na Yesu Kristo muri mpwemu yera agendera ishengero ryiwe. Ku munsi wa nyuma naho ukugenderwa na Yesu Kristo ku ishengero ryiwe azoza biciye mu muvugishwa w'ikiringo, ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. azoba ari umuvugishwa akomeye cyane uwo Yesu Kristo atigeze kurungika mu ishengero ryiwe. n'abandi bavugishwa bose Imana yarungitse ku mubumbe w'isi, ugukomeye cyane ni umwami Yesu Kristo hamwe na marayika w'umwami Yesu Kristo n'abavugishwa b'ibiringo. urwego rw'abavugishwa bakomeye cyane Imana ifise n'abavugishwa b'ibiringo, kandi barakomeye cyane kugeza ubwo Imana ifise indwi gusa, nubwo ifise abavugishwa benshi, kandi yarungitse abavugishwa benshi mu isezerano rya kera, ariko abavugishwa b'ibiringo ifise indwi gusa, aribo ari intumwa z'ibiringo ndwi. aho aca avuga ibyo biringo indwi, ndavuga ngo ikiringo cyo kudaharurwa kw'icaha Adamu, ikiringo c'umutima naba Seti, ikiringo c'intwaro y'umuntu Nowa, ikiringo c'isezerano Aburahamu, ikiringo c'ivyagezwe Mose, ikiringo c'ubuntu Yesu Kristo, hamwe n'ikiringo c'ubwami marayika w'umwami Yesu Kristo. bananyavuga ubu ndi ngaha mw'ubutumwa amahwaniro y'umwanya. wewe yuzurira mu ndwi, yakoze iminsi 6 aruhuka ku munsi w'indwi. isi yarabayeho kandi arafise ubwami bw'iwe ngaha ku isi. ishengero yaryubatse imyaka 6, uw'indwi ni kimpumbi. ibiharuro byose bya Bibiliya birahuye, biratunganye. Imana ntiyigera iteba, Imana ntiyigera iceregwa. rimwe na rimwe twebwe turasubira inyuma tukiyumvira ibitandukanye, ariko ivyo buri gihe bikorwa kubw'impamvu. Imana ntiyigera iceregwa n'ubutumwa bwayo, ntiyigeze iceregwa hariya mu gihe ubwo hateruza kugaragara intego zo kuza kwa mbere ku mwami.
kandi yaje afise ubutumwa ashika ku gihe, atangaza yuko hazoza uwo azoza ari mwe mpwemu y'ubukozi ya Eliya kugira ngo ategurire inzira y'umwami. Hanyuma kandi ashika ku gihe kugira ngo abwire Mariya yuko azovyara umwana hamwe n'ibintu byose uwo mwana azoshitsa igihe azovuka. Ni ukuvuga yuko Imana buri gihe iza ku gihe kandi izana ubutumwa. Ndibaza yuko uyu munsi duhagaze imbere y'ikintu ishengero uyu munsi ryategerezwa kumenya rigatahura, ryategerezwa kumenya ivyo ibi bintu byose bivuga rikabona n'ijambo ry'Imana. Ndizera yuko naba bitari mu ijambo ry'Imana ivyo nabikekeranye, ariko ijambo ry'Imana ribivuga nuko rero ntaco bitwaye nubwo bitoba bihuye nuko tuvyigisha. Ni Imana yigaragaza mu ijambo ryayo, akenshi biba binyuranye nuko twe tuvyiyumvira canke nuko twigishijwe kwiyumvira, ariko dutegerezwa kumenya ububasha bw'Imana iyo yigaragaje imbere yacu. Rero dusubire inyuma gato mu vyumviro vyacu, twige ivyabaye mu myaka ya nyuma. Nk'umukozi w'Imana w'ubutumwa bwiza, ndibaza yuko tubayeho imbere yo kugaragara vuba kukuza k'umwami Yesu. Inshuro ya mbere yaje nk'umwana, ariko iyi nshuro azoza nk'umwami w'ubwiza kugira ngo yihore ibintu byose abatubaha ijambo ry'Imana, yihora abatubaha ijambo ry'Imana. Murizera runo rwamo rudasanzwe ubwo turiko turabamwe uyu munsi. Iyo turavye ijya n'ino mu micungara yose, tukaraba mu binyamakuru, tuguma ducecetse, hanyuma tukaruhuka ku munsi ku munsi ibikorwa dukora muri iki gihe gihangayikishije. Turaza kuraba ngaha kuko ngaha ntibyanditswe neza, tukaraba tugahangana n'ibikorwa hariya nyuma y'igitutu c'amakenga. Turana yuko hari ikintu kigiye kuba. Ndizera yuko Imana namba nta gihe na kimwe, nta na kimwe c'igitangaza cigeze kiba Imana itabanje kucerekana, kitaraba gicerekana mu ijambo ryayo, itabanje kugihishura ngo igishire ngaho, ku buryo bw'uko abantu baretse kukigenderamwo bategerezwa guhagarara imbere yiwe batagira icireguzo, kuko Imana iba yacerekanye neza. Iyo umuntu ahangayikishijwe mu vy'ukuri nico azokibona namba kimuhangayikishije. We ntiwonwa isosi iri mu isazi, oya mugenzi, we ntavyo wokora. Wewe wogira ubwoba bwo kurya izo mfungurwa zitameze neza, zanduye. Wewe urazi ko hoshobora kuba harimo ubumara bwoca bukwica ako kanya. Wewe urarinda uwo mubiri, ariko ukareka ubugingo bukinezereza mu bintu vyo kw'isi. Wewe uzi neza ko vyanduye kandi bishobora kugukorera ikintu kimwe gusa, kukujana mu mahonero. Ntaco bitwaye nubwo wofata neza gute no mubiri, nubwo wogaburira neza gute canke uko wowe ubayeho, uburyo bwabo bwose uzoja mu mukungugu wo kw'isi, ariko ubugingo bwo buzobaho ibihe bidashira ahantu runaka. Jewe nohitamwo kurya imfungurwa zanduye hako no kwanduza ubugingo bwanje n'ibintu vyo kw'isi umwanya uwo ari wo wose. Amayira abiri imbere y'uko dushika mwana amayira abiri akomeye cane canke ku iherezo ry'igihe, Imana buri gihe itanguza ikintu gishasha. Amahwaniro ashaje hamwe n'amashasha, ikiringo hamwe n'ikindi. Iyo yama yerekana ububasha bwayo. Umuntu mu bihe vy'ishengero buri gihe yamye yigisha, asigura kandi yitandukanya n'Imana nzima, ariko imbere y'amahwaniro, imbere yo kubisikanya, imbere yo kwinjira mu kiringo gishasha, we aragaragara ariko arakora ibitangaza vyinshi n'utwumiza n'ibimenyetso. Buri gihe yamye abikora uko. Mbere gato aravuga ngo urupapuro rwa 4 rw'ubutumwa, aravuga ngo ariko mwiyumviye si ibyo gusa, igihe kuzimu yabohoka n'ijuru naryo nyene ryarabohotse. Umwasi azoza nk'uruzi, ariko mpwemu w'Uhoraho azoshinga ibendera ryo kumugwanya. Yesaya 59:19. Izo nguvu zibiri buri gihe zama zihurira mu mayira abiri mu mahwaniro. Turabona ko mu gihe ca Nimurodi wewe yari yegeranije abantu batandukanye, akora ibikorane, atuma abantu baza i Babuloni mu gikorane gikomeye cane.
muri ico gihe hariho ikibi cagendera mu bagore, ubusambanyi. Muri ico gihe nyene Imana yari ifise icabona kw'isi. Enoke yagendanye n'Imana atagira amarabaga. Muri ico gihe nyene ubwo Sekibi yakora, hagaragaye abamarayika kw'isi, ibiremwa bidasanzwe vyarerekanye umuntu. Urugero rutunganye rw'uyu munsi, mu gihe ikibi kigaragara, mu gihe hariko haragaragara ikibi, n'iciza naco nyene kiragaragara. Mwumvire hariya kuri ya munsi mubi imbere y'agatikizo, Imana yari ifise umuntu ariko aravuga ubutumwa bwiza, umuntu aciye bugufi. Ntibari benshi kw'isi, ariko yari umuntu yari afise umutima kugira ngo yumve Imana. Yandika ngo bugingo Nowa. Habayeho Nowa hamwe na Enoke bavuga ubutumwa mu gihe kimwe. Batabimenye, batabiciye n'ikanda hariya mu Vyeshuwe 11 haravuga ngo nzotuma ivyabona bibiri bahanura bavugishwe mu misi ya nyuma. Ivyabona bibiri mu misi ya nyuma, Ivyeshuwe 11, bazokora ibitangaza no twumiza hagati mu bantu. Yandika ngo Vyeshuwe 11 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Hejuru yandika ngo Enoke na Nowa. Ivyeshuwe 11 murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Hepfo gato yandika ngo Mose na Eliya. Yumvira hariya igihe Nowa na Enoke bariko baravuga ubutumwa. Nowa yariko aravuga ubutumwa wamengo n'ubusazi ku bantu. Ngibi kandi vyagarutse. Nowa yariko yubaka ubwato ahantu hatekanye. Ico cari gitangaza ubwaco. Mwiyumvire kandi ko ari gitangaza ubwaco ugushitswa kw'iri hema rinini Karpa Katedrale. Ico gituma yatubwira ngo we namba ushaka kubona igitangaza gikomeye, ati uhagarare kure urabe ihema rinini Karpa Katedrale ryubatswe. Ico ni gitangaza. Kandi mwumve ingene hariya we ingene abivuga kuri ubu buryo nyene ku bwato bwa Nowa. Nowa yariko yubaka ubwato ahantu hatekanye. Ico cari gitangazo bwacu. Ni gute umuntu ahantu humye hatari amazi yariko yubaka ubwato kugira ngo buze burerembe mu kiyaga gikomeye cyane cari kuba kiri ngaho, akavuga ngo kizova mwijuru. Mbega cari kiri hehe? Kubwo kwizera ico cari gitangazo bwacu. Nowa yariko arakebura abantu bivuye ku Mana kandi yubaka ubwato. Murabitahura ntaco bitwaye nubwo womengo no bujuju canke nubwo womengo no gukabiriza ku bantu. Cari gitangaza kubona umuntu ariko arahondagura igihe cose. Ivyo wamengo ni ibintu byo gukabiriza. Ivyo nivyo kandi bavuga uyu munsi. Mu gihe twariko twubaka rino hema rinini, abenshi baravuze bati ariko kubera iki kibanza kinini cyane nk'iki, kubera ko ihema n'ivyuma n'amashitingi, ariko kubera iki muri ibi bihe. Murabona umengo ni ibintu byo kurenza urugero. Buri gihe igikorwa c'Imana hamwe no gushitswa kw'ibintu Imana yasezeranye mu vyanditswe, buri gihe kubiramwa abantu bifatwa nk'ibintu byo gukabiriza kurenza urugero, ibintu bitinjira mu bwenge bw'abantu. Abantu babayeho mu gihe ubw'Imana biriko irashitsa iryo sezerano, ayo masezerano bamenya avuga ngo ivyo birisubiramwo. Kandi uyu munsi igihe umuntu ariko arakubita ubutumwa bwa Yesu Kristo, ariko haravuga ukubatizwa kwa Mpwemu Yera, hategurwe inkinzo y'abantu imbere yuko bashika ku rubanza, ishengero rigezweho riratwenga rikanegura rikavuga riti aho nta na kimwe gihari, iminsi ibitangaza yaraheze. Ico ni gitangaza, ikimenyetso c'amayira abiri. Nowa yariko arakora igihe cose, ariko arakora igitangaza, kandi nawe nyene yararindiriye igitangaza. Ishengero uyu munsi ririko rikora mu gikorwa co kuvuga ubutumwa bwiza hamwe n'ibitangaza no twumiza bibakurikira. Bo bariko bitegurira igitangaza, ukunyakugwa kw'ishengero, ukuja mu rugo. Hariko abantu bariko baritegura, bariko barahabwa umuco, bakugwa ko umuzigo w'ibintu byo ku isi. Bariko barahabwa umuco, bakugwa ko umuzigo w'ibintu byo ku isi, kugira ngo ubugingo bwabo bube bwiteguye mu kugaragara kw'Imana. Kandi igihe Yesu azogaragara mu ncuro ya kabiri mu bwiza, abo bazoba biteguye bazonyakugwa hamwe kugira ngo bahurire nawe mu kirere, babane nawe. Acandika ngo kuza kwa kabiri. Murabona? Ndetse kandi acacapa ibuye rikomeze ifuruka. Murabona ko
ari igihe cyo kwitegura ku bantu kugira ngo bakugwe ko umuzigo wose w'ibintu byo ku isi, ubugingo bwabo bube bwiteguye mu kugaragara kw'Imana, kuko dutegerezwa kugira nk'ingoro umubiri wacu mpwemu n'ubugingo, tukaba twiteguye kugira ngo turonke ukugaragara kw'Imana. Igihe ni iki cyo kwitegura, iki nico gihe cyo kuba tugavye twiteguye, iki nico gihe cawe, iki nico gihe canje. Dukoreshe neza kino gihe cyo kwitegura kubwo guhindurwa kwacu. Ariko uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Bariko bararya, bananywa, barongora, bashingira. Matayo 24:37-38. Bino bintu byose mwebwe mubona biriko biraba uyu munsi, Imana yemera uyu munsi ko ibungura ubwenge kugira ngo mushobore kubona ibi n'ibimenyetso, ibitangaza bidasanzwe byo kuza kwa kabiri k'Umwami Yesu Kristo biri ngaha imbere yacu. Turi mu mahwaniro, mwiyumvire kuri ibyo. Ayandika ngo amahwaniro. Bandanya avuga ngaho twari twagarukirije, haravuga ngo kanguka usinziriye kugira ngo wakire muri iki gihe ca nyuma ubwami bw'Imana hamwe n'ububasha n'ubwiza, kuko yaravuze yuko mu gihe ca nyuma Umwana w'umuntu ko azoza afise ubwiza, ububasha n'ubwiza mu bwami bwa Data, ari kumwe n'abamarayika biwe b'ubwiza, hamwe n'abamarayika b'ubwiza berekanwe ku musozi wo guhindurirwako igihe Mose na Eliya bagaragara hariya bariko bavugana na Yesu. Buno bukozi ndiko ndasoma mu gihengeri c'imyaka 20, urupapuro rwa 39 mwino tomo ya 47. Buno bukozi bwarerekanwe kandi hariya mu ngoro ahera ha cane, ahaje ukuza k'Umwami kugira ngo abe muri ico gihe, hamwe no muri iyo ngoro yari yateguriwe Imana. Na mu ngoro y'umuhemu yateguriwe Umwami Yesu Kristo ariko ari shengero ryiwe, ahera ha cane igihe c'ibiriko bifuruka, ikibanza n'abantu aribo bari mu gitigiri c'8, aribo bazohabwa imfungwa zo mu buryo bw'impwemu. Abo nibo bazoshikirizwamwo ukuza k'Umwana w'umuntu afise ububasha n'ubwiza mu bwami bwiwe, ari kumwe na Mose na Eliya, ari kumwe n'abamarayika biwe b'ubwiza. Kandi turabwirwa mu butumwa bwitwa ngo guharura usubira inyuma, turabwirwa na Revera William Branham ku rupapuro rwa 28. Aratubwira ngo mu gatondo ubwo John Green yasohoka ngaho, bose mu maso yabo bariko bararira basenga, bipfuza kumenya ico we aza gushobora gushikako. Ikintu ca mbere, umuriro watanguye kurabagirana uvuye muri izo atome, mu gihe ico gisasu gikomeye cyane igihe caturumbuka ngaho kivuye muri Cap Canaveral canke aho baterera ibigendajuru, kiduga mu kirere nk'uku, abantu basemerera barira bipfuza ikiza kuba kuri uwo mugenzuzi w'ikirere yari karaduga. Ariko ishengero ryo nayo nyene riko riratsa umuriro runaka. Aha yari karavuga igihe hategwa ico kigendajuru hariya muri Cap Canaveral, aho baterera ibisasu, no kuvuga ngo ico gisasu gikomeye cyane canke ikigendajuru, nawe yaciye abigereranya n'ishengero, aravuga ngo naryo ririko riratsa umuriro. Amen. Guharura dusubira inyuma, ngibi byatanguye. Amen. Ishengero ryo mu gihe ca Laodikiya, turi mu gihe c'iherezo. Yesu Kristo ko yarareje no gubunikore kandi ko azokwama. Bigenda gute?
icenda umunani 10, 9, 8, cumi 7, icenda umunani 6, indwi gatandatu 5, gatanu 4, kane 3, gatatu kabiri 2, puntos suspensivos, mirongo itatu 0, kurikirana n'ubusa 0. ubusa Ellos no estarán llorando, bo ntibazoba bariko bararira, ariko hazoba indirimbo n'amashimwe no guhimbaza Imana mu gihe ishengero rizoba ririko riragenda rifata urugendo ryerekeza mu ijuru kugira ngo ribane na Yesu Kristo. amén. Amen. Él arriba hace un dibujo Hejuru acapa piedra angular ibuye rikomeza imfuruka, y hace el dibujo de los dos olivos acapa imyera ibiri abrazando la piedra angular y abajo ihagatiye ibuye rikomeza imfuruka, hepfo naho yandika y escribe igice, la hora cero. acapa ibihe vy'ishengero, acandika ngo isaha y'ubusa. En el adelanto natural, mu iterambere ellos han risanzwe salido para bobo la luna. baragiye ku En el kwezi, adelanto mu espiritual iterambere ryo mu gihugu saldremos mpwemu hacia el cielo. tuzoja mu ijuru. Amen. Amen. El astronauta ubwo mugenzuzi natural w'ikirere está tratando de gisanzwe encontrarle a él ariko un lugar en la agerageza luna. kurondera ikibanza ku Y escribe la kwezi, Odisea. acandika ngo Nosotros ya Laodikiya, tenemos un natwe lugar twaramaze en el kuronka cielo ikibanza ya. mu ijuru. Escribe en el Yandika dejar de ngo la piedra mu gihe angular. c'ibuye rikomeza imfuruka, En la casa de mi padre mu rugo hay rwa data muchas mansiones. hari amazu Yo menshi, iré a preparar lugar nzogenda para ustedes. kubategurira Y ahanyu, enviaré kandi un astronauta azotuma para recogerlos. umugenzuzi w'ikirere kugira ngo abajane. Candika ngo Mose na Eliya hamwe na Yesu. Qué tremendo. Mwumva ingene bikomeye. Yandika ngo umugenzuzi w'ikirere azorungikwa La cuenta regresiva. guharura dusubira inyuma 10 9 8 7 gatandatu gatanu kane gatatu kabiri rimwe ubusa. El fuego comienza. Umuriro uca utangura. Yandika ngo Los 7 truenos. imituragarondwi. El fuego comienza. Umuriro uca utangura kurabagiza. Ubukozi buba busozerewe mu bwiza, Fíjense bwambitswe igitsibo mu bwiza. Mwiyumvire dónde y cómo comienza. aho naho hatanguriwe no muriro ngaha yanditse ngo ni imituragarondwi. Cómo tiene Murabona ingene ese otro cumplimiento. bifise ukukundi Esa gushitswa, otra revelación. ukukundi guhishurirwa Lo que es ico arico ino mituragaro siendo iriko hablados. iraturagara. Aleluya. Aleluya. Ikigendajuru ca mbere caratanguye kuguruka kiterekeza ku kwezi. Yandika ngo kiterekeza muri Laodikiya, avuga ngo ku kwezi aca yandika igihe c'indwi ariko cerekeza mu bwiza. Hariya niho kiri umuriro w'Imana uriko urarabagiza. Ububasha bwa mpwemu yera buriko burakiduza, kandi hirya y'ukwezi n'inyenyeri ibihendo by'ishengero intumwa niko yaciye yandika. Hirya ni ukuvuga ngo ibihendo by'ishengero hamwe n'intumwa zabyo. Hirya y'ikintu cyose umuntu ashobora gushikako, ishengero rizoguruka rija mu gikiriza c'Imana mu ijuru. Kimwe muri ibi bitondo yandika ngo izuba ry'iburasirazuba. Abagenzi, kandi umuntu yarashoboye gushika ku bintu afise ibintu byo ngaha ku isi bigaragara. Imana ndaza kubibereka ngaha yarabishushanije, ibishushanyirizamwe ibintu byo mu buryo bw'impwemu. Reka tuje mu kigendajuru n'ingoga. Amarembo azokugagwa mu mwanya runaka. Uguharura dusubira inyuma birabandanya. Ubushakashatsi buravuga yuko guharura basubira inyuma ari minota 3 gusa. Ukwacu nako koshobora kuba guteye imbere cyane kurusha uko. Birashobora kuba ari rimwe kugira ngo kubusabe yiteguye. Acandika ngo igihe c'8 tugiye kwinjira. Mbega bibaza yuko guharura dusubira inyuma bikibandanya? Reka twunamike imitwe yacu akanya gato. Imbere gato haravuga ku rupapuro rwa 30. We yariko arasenga iri sengesho yari yatanguye ngaha. Igice kimwe c'iryo sengesho navuga ngo Mana, ese ishengero uyu munsi ryoshobora kwinjira n'ingoga mu karere kari mu mutekano, kuko vuba hazoza isaha y'ubusa, kandi irembo rya kino kigendajuru gikomeye rizokugagwa.
indege iyo no mugenzuzi w'ikirere tuzogenda nka Nowa igihe yaja mu kigendajuru ciwe nkuko vyabaye yareremvye hejuru y'amazi yose y'urubanza. Data, turashaka kuja imbere muri wewe gushobora kureremba biciye muri uno mwanya uri kurirukanka cane, tuje hejuru ya Marte, Jupiter, Venus, tuje hejuru ya Voie lactée tudahagaze aho umugenzuzi w'ikirere asanzwe atazi ikintu na kimwe, ariko turabona yuko wewe uri kuramureka ngo abikora ivyo kubw'ikimenyetso dushobore kuba twiteguriye kugenda. Turiko turimuka kw'isi, ayandika ngo ukunyakugwa hamwe n'ibuye rikomeza ifuruka. hariho ahantu yanditse canke twarahasomye igihe runaka ko hazogera igihe ubwo yavuze ngo wewe wateye ibitugu umunsi umwe nawe azogutera ibitugu. Twarabisomye, nibaza yuko ari mu nyigisho runaka bananyavuga. Ni ukuvuga yuko hazogera igihe ubwo iryo rembo ryo kwitegura arico gihe turimwo ubu rizokugagwa. Yaravuze abandanya kuvuga ngo binyemerere mwami, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaha bitambara mwami byashize ngaha by'abantu bagwaye barungitse bo barizeye mwami, kandi bemerere bashobore kuba abagenzuzi b'ikirere. Ingingo zuzuye mu kano gatondo so ubasha bw'Imana nyene ubasha bwose yigaragaza ivyo muri Bibiliya ko bo batoye ku mubiri wa Pawulo ibitambara hamwe n'imishwaro, abagwaye babaye barakira. Ese uwizera w'umugenzuzi w'ikirere akoze kuri iki, ese yoca haguruka mwami, indwara bazishiburire kure buri muntu wese agwaye ubu mwami. Ese yoja muri Kristo Yesu mu ijambo ryiwe n'isezerano ryiwe, kandi waravuze ngo musabe data ibyo mushaka byose mu izina ryanje nzobikora. Ese botangura guharura ati 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ubusa. Ese bo haguruka bakava ku bitanda bagwariyeko, bo barankara ivyo ari byo byose. Ese bova mu ndwara zabo zibaboshe kugira ngo baje hariya hirya y'ahantu abadogiteri abashakashatsi atanumwe azikiru na kimwe aho basha bw'Imana bwasezeranye kubwo kugenzura ku bushakashatsi bwa Bibiliya ngaha, canke no kugenzura ko mu buryo bw'impemu niko bivugwa neza muri Bibiliya, kugira ngo werekane yuko Imana buri gihe yamye ari Imana, kandi ko ikiri Imana, kandi ko izobandanya kuba Imana. Ni ihoraho nyene bubasha bwose, ni kiremwa cama kibera hose carimwe, ashobora gushitsa ijambo ryiwe, ashobora gukora ibintu byose, kandi yadusezerane yuko ibintu byose bishoboka kubizera. Mana binyemerere, kandi ibyo byose bizoshitswa mu mwuzuro, mu gushitswa kwiyerekwa ry'ihema rinini Karpa Cathedral, aho ahazoba hariko harabonwa n'isi yose ingene abantu babora ingingo z'ukuboko, ukuguru canke indwara iyo ari yo yose ingene bazokira. Aho yanditse ngo umwanya w'ubusa akarongo nta gihe kigihari. Inyeri ya Dawidi vyahishuwe 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 6. Kandi mbere yuko ibyo byose biba, mwumve ico yavuze ku rupapuro rw'160 agace ka 14:45. Bo ntibashobora kubikora kuko Imana yari yatoranije umuntu ku gihe, yatoranije ubutumwa hamwe na kameremere ko muntu, hamwe n'ibyo azemera muri ico gihe, ibyo yashobora kugaragaza n'ingene yashobora kubigaragaza, hamwe na kameremere. Yandika ngo mpemu y'uwo muntu runaka yashobora guhumisha amaso y'abandi. Amajambo uwo muntu yavuga, uburyo ingene yitwara vyahumisha abandi, bikugurura amaso y'abandi. Yandika ngo
byugurura amaso bamwe bigahumisha abandi. Murabona, we yambara umuntu impuzu nk'uko yari ameze kameremere, kurondera icubahiro, ibyo byose neza neza uko we yategerezwa kumenya. Yari yaratoranijwe neza neza ku bw'abo bantu runaka yari guhamagara muri ico gihe runaka. Yandika ngo Imana itoranya kameremere k'intemwa yayo muri buri gihe canke muri buri kiringo. Mwibuke yuko we ngaho yavuze ati umugenzuzi w'ikirere azorungikwa. Yandika ngaho ngo Mose na Eliya na Yesu. Ni kuvuga yuko aza afise ibikoresho byose uwo mugenzuzi w'ikirere aba afise imbere. Nk'uko we hariho umurongo aho yavuze ati amuha impano kameremere ukuntu ameze, ibintu nk'ibyo. Avuga ko uwo muntu yegeranya canke afata abantu ku isaha. Ni ukuvuga hariho umurongo uvuga kuri ibyo. Banavuga ngaha aho twari twagarukirije mu gihengeri c'imyaka 20, urupapuro rwa 39 muri Notom. Habana havuga ngo ahari ubukozi bw'imyelayo ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, aho niho hazoshikira ukuza ko mwana w'umuntu n'ububasha n'ubwiza. Ngaha reka araduha uguhishurirwa gukomeye kandi gukomeye cyane. Ahari ubukozi bw'imyelayo ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, aho niho hazoza ukuza ko mwana w'umuntu afise ububasha n'ubwiza. Aho niho hazoshikirizwa isezerano rya Mesiya, kuko ico kizoba ari cyo kibanza gisa neza kibangikanye n'ahera hacane h'ingoro yubatswe na Salomo hamwe n'ingoro yubatswe na Mose. Mwibuke yuko ngaho hari abo bakerube babiri ba zahabu, kandi inkingi y'umuriro yarinjiye Shekina mw'ihema ryubatswe na Mose. No mu ngoro ya Salomo hari abakerube babiri ba zahabu. Iciyongerako hari abakerubi babiri b'igiti ca elayo basizwe zahabu. Naho nyene Shekina irinjira inkingi y'umuriro. Ku munsi wa nyuma naho mu ntambuko canke mu gihe c'urukoze furuka mu kiringo c'ubwami arico gishizweho mu mwuzuro, aho abantu bariko baritegura kugira ngo bahure, bitegura kugira ngo bakire ukugaragara kw'Imana inkingi y'umuriro, nk'uko ihema rya Mose ryabirose hamwe n'ingoro ya Salomo. Natwe muri iki gihe tuzoba turiko turaronka ukugaragara kw'Imana. Mu yandi majambo, ategerezwa kuba ari mw'ishengero, bitegerezwa kuba biri mw'ishengero. Ivyo vyashushanirijwe bigaragarizwa mu ihema rya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo, aribo bari abo bakerubi babiri. Nuko rero mw'ishengero ry'umwami hazotegerezwa kuba hari ubukozi bwa Mose na Eliya, kugira ngo ubwiza bw'Imana Shekina inkingi y'umuriro ibe mw'ishengero ryayo, ibe mw'ishengero. Kandi turabibona hariya mu gushitswa kuyerekwa gihema mu kumba gato k'imbaho. Kubw'ivyo rero turamaze kumenya yuko aho hazoba hari ubukozi bwa Mose na Eliya. Ni ukuvuga hazoba hari ubukozi bushushanirijwe mu ihema rya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo. Kandi namba hari inkingi y'umuriro yaramanutse igihe ico kibanza cegurirwa Imana, haba mu ihema rya Mose no mu ngoro ya Salomo. Mu yandi majambo, umwanya wose mu gushitswa mu mwuzuro kuyerekwa gihema hazomanuka nyuma yo kuba muri no ntambuko yo kwitegura hagati mu bantu mw'ishengero ryiwe. Inkingi y'umuriro izomanuka, inkingi y'umuriro ije mwakajya kumba gato k'imbaho, aho ngaho hategerezwa kuba ubukozi bwa Mose na Eliya.
kandi nk'uko hera ha cane h'izo ngoro zose mu isezerano rya kera hari haherereye iburengerazuba, ni nako hazoba hari mu ntambiko yo kubaka uko ingoro y'umuhemu y'umwami, intambiko ya nyuma kandi ingirakamaro cane yahera ha cane izoba iri iburengerazuba nayo nyene, kandi bazoba bahiriwe abazoba babaye iburengerazuba, kuko aho niho hazokugwa amabuye mazima kugira ngo yubaka hera ha cane h'ingoro y'umuhemu y'umwami Yesu Kristo, aho umwami Yesu Kristo azoza mu bubasha n'ubwiza mu bwami bwiwe azananye n'abamarayika biwe hamwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya, kugira ngo ari ngaho yigaragarize mu ishengero ryiwe ryose, mu mubiri wiwe w'ibanga w'abizera, mu ngoro yiwe abari bazima muri iki gihe, muri iki kibanza cahera ha cane. Kandi mbere gato haravuga cyo gituma bivugwa mu Musiguzi 11:2 ati umugabane wawe abantu 28 urupapuro rwa 41, kuko utazi ikibi kizoza ku isi, ntuzi ikibi ruho nyanganda kizoza ku isi, ntuzi ikibi c'ibihano vy'Imana bizogwa ku isi, kuko abantu bashitse ku iherezo, ubwami bw'abanyamahanga bwageze ku iherezo, bugeze mu ntambuko y'ibirenge bivanze vyuma n'ibomba, bugeze mu ntambuko ya kane y'ubwami bw'abanyamahanga, urunganwe rwa kane rw'abanyamahanga, ubwami bw'abanyamahanga. Kubw'ivyo rero haje ikibi ku isi, ku bwami bw'abanyamahanga haje agatikizo, ku bwami bw'abanyamahanga haje ivyo byose muri kino gihe ca nyuma. Hariya muri Yesaya haratubwira ku kintu, kandi turabwirwa na Yesaya igice ca 26 umurongo wa 20, wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane uburishije akanya gato gushitsa aho ubushangacigwe buzoshirira. Acacapa piramide hamwe n'igice co hepfo c'ibihembwe vy'ishengero, kuko Uhoraho ariko ava iwe azonye no guhanira baba kw'isi ubwabitenya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga vy'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Mu butumwa ikimenyetso c'urubuto rwo mu gihe ca nyuma, urupapuro rwa 12, Revera William Branham yaravuze ngo rero wakoze kuba waje mw'iri joro, niyumvira yuko vyari kuba vyiza dufashe umwanya wacu tukabiba urubuto runaka rw'ijambo ry'umwami. Ejo navuze icigwa c'amasaha 6, uruvyaro canke urubuto rw'ukuri rw'ijambo, ndavyerekana mpereye mw'itanguro kuza mu vyeshuro Yohana mw'ikaseti y'amasaha 6. Uwo niwo wari umugambi w'Imana, ingene imeze n'ingene iyo jambo rivuzwe ry'Imana ari urubuto rwayo. Bibiliya iravuga muri Luka yuko ijambo ry'Imana ari urubuto umubivyi yabivye. Kandi mbere gato ngaha haravuga ngo reka tubandanye ngaha kugira ngo dusozere kano gaparagrafe. Rero twebwe turazi yuko ijambo ribibwe ritegerezwa kuvomerwa imbere yuko rishobora gusarurwa, ariko iyo amazi yandika es no kuvuga mpwemu yera aguye mw'ivu, ntaco bitwaye nubwo goba ari urubuto rumeze gute, uruzotera imbere rwame nk'uko ruri, kuko Imana yaravuze mw'itanguriro 1:11 yuko urubuto rwose rwama uko ubwoko bwago ruri, kandi iyo amazi aguye yandika ngo es mpwemu yera. Turabona mu Baheburayo 6 yuko imvura igwa ku isi kugira ngo iyivomere irimwe hanyuma yame ivyamwa, ariko imikere n'ibitovu navyo nyene bivomerwa nayo mazi nyene, acandika ngo es mpwemu yera. Ariko
bimenyekanira ku byo vyama. Nuko rero abakristo bamenyekanira ku vyama vya mpwemu yera, nivyo biganza ubuzima bw'umukristo, birerekana ico ariko. Kandi ivyama vya mpwemu ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ukugira neza muri mpwemu yera. Ivyo vyamwa birigaragaza ubwavyo biciye muri mpwemu yera. Mbere gato nari nashatse kubereka runo rufatiro rw'ubutumwa, ivyo yaratanguye kuvuga ngaho ku carico runo rubuto. Ariko mwimvire ico yavuze ku rupapuro rwa 11 hepfo, aravuga ngo twebwe rero ntituri mu gihe c'ubukonje, turi hagati na hagati mu kumunani. No kuvuga ngo ubukonje buza mu rushana, kandi ntibuzoza atari mu kw'icumi canke mu 11. Ariko ngaha turi hagati na hagati mu kumunani, kandi amababi ariko arakoroka ava ku biti. Mbega niki gituma ano mababi akoroka? Kubera iki? Yaravuze ngo amazi ariko aravamwo. Ndamubwira nti hanyuma amazi atavuyemwo naho, aravuga ngo igiti coca gipfa mu rushana. Uturemangingo tw'ubuzima turi muri seve mu mazi, ivyo vyo kwica igiti kigapfa. Ndamubwira ati hego mwami. Nuko rero amazi asubira mu mizi aho gishuha, akaguma ngaho mu rushana, agaca agaruka muci azanye amababi menshi n'amapome menshi. Aravuga ngo nuko biri. Acandika ngo uturemangingo tw'ubuzima tumanuka mu mizi, mu gishitsi, mu rushana, tukaguma mu mizi mu rushana ni gihe c'urubanza. Acandika ngo mu rushana imizi vyahishwe 22:16. Kandi hari umurongo uvuga ku rupapuro rw'umunani agace, turabe ako gace akariko. Agace ka 76 haravuga ngo abakora mw'iperereza namba ntibokwigira bansanga ngaho, namba ntibombona. No duga mu mariba no mu binogo no hejuru y'amashami ntibokwigira bambona. Guterezwa kumanuka mu giti, ukamanuka mu mizi, hanyuma ukagaruka mw'isenga nk'uko. Aho imbere hari igicaniro, hariyo umusaraba wakozwe n'amabuye, ikintu cyane. Sinashobora kubabwira ingene kibajwe, ingene ibajwe, hamwe n'ibipande bibiri bishuza ngaho kugira ngo bikore umusaraba. Ahantu ho kuryama, ikinogo mu rutare nk'uko, gitunganye cyane nk'uko bishoboka. Nogaruka ngaho gusenga. Yandika aho ibintu zoba biriko birashitswa muri iki gihe ca nyuma, ari vyo uko tuzogenda turabona kuno gushitswa, tuzogenda turabisoma. Ariko ku ruhande kimwe mu bintu yanditse ngo isenga. Bandanya avuga urupapuro rwa 42, ibuye ridasituwe n'amaboko risituwe ku musozi wa Siyoni, ku musozi w'Imana, muna mubiri w'ibanga w'umwami, rizogaragara mu gushitswa kukuza kw'ibuye rikomeze furuka, mu gushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu. Kandi rizokwikubita ku gishushanyo, ku birenge bivanze vyuma n'ibumba, ivyuma bivanze n'ibumba bimenagurike, hamwe n'ibindi byose bigize ico gishushanyo. Hazoza umuyaga umeze nk'umuyaga wo muci mwisarura, ubitware. Uzotwara ico gishushanyo, uzotwara ubwo bwami bw'abanyamahanga, ntihazosigara kuri ico wabo muzi canke ishami. Kwa rwa 43 mu butumwa nyene, gihengere c'imyaka 20 haravuga ngo mbega n'igihe kingana gute zomara muri iki gihengere ntavyo tuzi, ariko mu gihe tukikirimwo hariho umuntu azoba ahagaze muri ico gihengere, ari wazobaze umugambi w'Imana, kuko azowuhishurirwa. Kandi azoshobora hamwe n'ijambo rirema ry'Imana, azoshobora kutuzanira imigisha y'Imana yadusezeraniye, azoshobora kutuzanira amanu yanyegeje, azoshobora kutuzanira inyenyeri icibatse yo mu gaturuturu,
azoshobora kutuzanira izuba ry'ubugororotsi ariryo ryasezeranye, azoshobora kutuzanira amababa y'izuba ry'ubugororotsi ariyo azozana agakiza kuri twebwe, azoshobora kutuzanira. Mbega niki kindi dushobora kuvuga? Mwibuke twamaze kubona yuko ano mababa ari ubukozi bwa Mose na Eliya, kandi butegerezwa kuba buri mu mubiri w'umuntu. Ntimwavuga ngo ibyo byarashikijwe, ngo icyo kintu ntikizoba cugushitswa kubwo bukozi bushushanywa bwari bushushanijwe mu ihema rya Mose no mu ngoro ya Salomo mu gushitswa kwigerekwa gihema, kuko butegerezwa kuba buriko burakora imbere y'ivyo, bukorera mu ishengero muri kino gihe cyo kwitegura. Imana buri gihe itegerezwa kugira, mu gihe ubwo Imana biriko irakora, itegerezwa kugira igikoresho. Imana itegura buri gihe umuntu, no kuvuga ngo nibo bayihagarariye. Niki kindi twashobora kuvuga? Inzamba ya nyuma, ijwi rirenga ry'inzamba, azoshobora kutuzanira iriba ry'amazi y'ubugingo rizohabwa abanesha bose, kandi azoshobora kuvuga ngo ufise inyota nzoma kunywa ku mazi y'ubugingo ku buntu. Mwibuke yuko dutegerezwa buri gihe kuzirikana yuko ivyanditswe byose bifise ugushitswa kwinshi kandi bifise no guhishurirwa kwinshi. Kubw'ivyo rero, mpwemu be na wa mugeni, mpwemu intumwa y'ino ntambuko y'umunani, iki gihe c'umunani, iki gihe gihoraho, igihe c'ibireko bizifuruka, azoshobora kuvuga ndetse n'umugeni. Umugeni azoba ari mu gihe gihoraho hamwe n'intumwa, aho mpwemu w'umwami azoba ari, bazoshobora kuvuga nk'uko ivyeshuwe bivuga, kuko ayo majambo niyo azohinduka ukuri muri ino minsi ya nyuma. Mpwemu we na wa mugeni baravuga bati ngwino, uwumva nawe navuga ati ngwino, uwushaka naze anywe ku mazi y'ubugingo ku buntu. Kubera iki? Kuko nk'uko kijya gihengeri cyo ku munsi w'umwami Yesu Kristo c'imyaka 3 n'igice, umwami Yesu Kristo yaravuga ico gihengeri. Reka dusome twihuse ngaha ikintu, kandi aha turiko turasozera zino ntasho muri Luka igice ca 13 murongo 6 haravuga ngo, kandi abacira uyu mugani ati, habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza awurondera ko insukoni arazibura. Abwira umukozi w'uruzabibu ati, raba, none n'imyaka 3 nza kurondera insukoni kuri uyu musukoni sinzibone. uwuce ugasarira iki aha hantu? Yandika ngo umusukoni bingana Isirayeli, imyaka 3 bingana imyaka 3 y'ubukozi bwa Yesu ubwo yari afise. Yari amaze imyaka 3 y'ubukozi. Nawe aramwishura ati, enda mugenzi, urekuye umwaka nawo. Yandika ngo umwaka wa 4, ndaworohereze ndawutabire, hanyuma niwama insukoni bizoba ari vyiza, ariko nutama uzowuca. Aca aravuga ngo mwono mwaka wa 4 Yesu yashikije amezi 6, hasigaye amezi 6 ari wo mwaka wa 4 w'iyinga rya 70. Nyumvire mu kuvayo aratubwira ikintu c'urunganwe rwa 4. Reka ture mu gice ca 34 murongo 5 haravuga ngo, Uhoraho amanuka ari muri ca gicu, ahagararana nawe
aho hantu yivuga izina ko ari uhoraho. Uhoraho aca imbere yiwe arivuga ati nduhoraho nduhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, ntibakuraka ngira ikigogo cishi, nkora ndumwizigirwa, nama ngirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi, mparira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha, ariko simperereza urubanza kutarugira, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku buzukuru no kurunganywe rwabo urugira gatatu no kurugira kane. Aha naho nyene birahari. Ako kanya Mose aca yiyunamika ku mutwe arasenga, aravuga ati mwami nama ngirira ubuntu imbere yawe, none ndakwinginze mwami nugendere hagati muri twebwe, n'ahari ihanga ritagonda izosi, uharire ibigabitanyo vyacu n'ibicumuro vyacu, wemere kuduhindura ishamvu yawe. Uhoraho aramwishura ati raba ndasezerana isezerano, nzokorera ibitangaza imbere y'ihanga ryanyu byose bitigeze gukorwa mw'isi yose canke mu rindi hanga na rimwe. Abantu bose urimwo bazobona ibikorwa nzokora, bazobona igikorwa nzokora, kuko nzogukoresha ibiteye ubwoba. Murabe muno mwaka wa kane ngaha washushanywa n'ururunganwe rwa kane. Mwumva ingene Imana ngaho yerekana yuko Imana izomuha kino gihe, ca gihe nyene yariko iramubwira, aho yavuze ati muri uno mwaka wa kane we yaravuze ngo ngiye kuwututurira ndawutabire ndawuvomere, niwama bizoba ari vyiza, ariko nutama uzoca uwutema. Ariko azoba ari ikintu gikomeye cane umwami azokora, akorera no musukoni, ni ukuvuga ngo akorere Isirayeli. Reka turangirize ngaha kuko tubananje turondera ino mirongo yose ihari twokesha. Abanyavuga paragrafe ya nyuma koberiki, kuko nkuko mwaca igihengere c'umunsi w'umwami Yesu Kristo c'imyaka 3 n'igice, umwami Yesu Kristo yaravuze ngo namba hari ufise inyota aza kuri jewe wano, yaravuze kandi ngo umve ijambo ryanje afise ubugingo budashira. Muze kumviriza iryo jambo kugira ngo muronke ubugingo budashira. Ivyo nivyo we yariko arigisha, amajambo yanje ni mpwemu kandi n'ubugingo. Mu by'ukuri wabaye umugisha kuri jewe n'ihigwe gushobora kubarungikira ana majambo yo kuri uyu munsi kuwa kabiri tariki 30 z'ukumunani mu mwaka wa 2022, nkengurukira data wo mwijuru ko yaturungikiye muri iki gihe marayika we ntumwa William Soto Santiago, muri iki gihe c'amayira abiri c'amahwaniro, muri iki gihe aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizohabwa ino nyenyeri, inyenyeri yo mu gaturuturu nk'uko yabyanditse hariya muri ujya murongo muri ubu butumwa, inyenyeri yo mu gaturuturu. Ico niho cari cigwa cacu muri kano kanya, kandi Imana yobananya kutwungura ubwenge, duhishurira ivyanditswe kugira ngo dutahure kandi tubandanye twitegura muri kino gihe co kwitegura kugira ngo twakire bityo umwuzuro w'Imana, umwuzuro w'ubwiza bw'Imana, Shekina hagati mu bantu, hagati mu ishengero ry'umwami, ariyo migisha azoba ariko araha umwe wese mu bana biwe, abaha kano gakiza mu mwuzuro, ariko ari uguhindurwa kwacu. Ari ibintu byinshi bizoba biriko biraba, bizoba biriko biraba kubw'ineza y'abana b'Imana abatoranijwe. Isi iri mu ntambuko, aho vuba bino bihano vy'Imana bizoba biriko birakoragurika bigwa ngaha ku mumbe w'isi, ariko imbere yaho hariho umuco bivuga ko uzotujana, uzotunyakura, kuko ishengero mugeni ntirizoca muri ivyo bihano vy'Imana, ntirizoca mu kabaro gakomeye. Tubandanye dukuraho ikintu cyose, ibintu byose byanduye byo ku isi, ibintu byose binyuranye n'ijambo ry'Imana, ibintu byose bishushanya uburinganire bwa gatanu, nuko tugaragaze dushushanye uburinganire bwa gatandatu, uburinganire bw'Imana. Kandi mwibuke buri gihe
uyu mwiteguro utangurana n'ibintu biciye bugufi. wewe urashobora kumenya byose ukaba uzi ubutumwa bwose, ariko utazi ikintu kimwe gusa. ibyo tuzobivuga mu nyigisho zikurikira, aho mu butumwa bwitwa ngo bwamaze guca avuga ikintu ngaho c'inzozi za mama bamudata Branham, aho yabonye umugore ariko aragenda aca, ariko araduga ku ngazi, yariko araduga aca mw'ibarabara ku ngazi, aduga ku ma esikariye, yari yambaye mu buryo runaka. ibyo byose tuzobivuga kuri uno wa gatandatu. ni ukuvuga ko hariho, aho niho yavuze mu butumwa, yaravuze yuko yari afise byose, ariko akantu kamwe gusa ntiyari karabikora neza, canke yari afise akantu, yari afise ikintu cari kinyuranye n'umugambi w'Imana, ahubwo yari agifise ibintu byo kwisi. hanyuma tuzovuga ibyo we yari afise neza, tubivuge neza. ni byiza, murakoze cyane ku bwa rino higwe, mwebwe mwese muzokumviriza hano amajambo, ndetse n'abazosoma buno butumwa, inyenyeri yo mu gaturuturu. ese Imana yobungura ubwenge, ikabishurira ivyanditswe, ibyo bidatahura ubu tuzobitahura. hanyuma mwese mugire ijoro ryiza, kandi turashimira data wo mu ijuru ko yaturungikiye muri iki gihe uno mumarayika w'inkomezi, ni data mukundwa, inshuti Dr. William Soto Santiago.